hariho hari utunogo twinshi ngahanye tw'umusenyi bakuramo umusenyi rero bagaca bashiramwo bakabashiramo aha rero muri iyi mpuzu ya gusa twarahiye turahebeye ariko ubona hepfo y'ibarabara barashiramo umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi Sever umazindwi zirenga 6 uri gukorera mu ntara ya Bururi utohoza ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 ku binogo rusangi vyatawemwe abantu ibisigarira vyabo n'ibindi vyatowe mu matohoza yarika kogwa n'uwo mugwi turi ku munsi wa gatanu nigenekerezo rya 16 ndamukiza umwaka wa 2021 aho umugwi Sever wazindutse kwereka abamenyesha makuru ibibanza bikuru umugwi wakoreyemwo uri kurondera ukuri ku vyabaye n'ibinogo rusangi vyatawemwe abantu bishwe mu mwaka w'1972 urugendo rwahereye muri komine Mugamba aho bita kwa Ndakoze umuganwa avuga ko yakijije abantu muri ugo gwimo Ndakoze yumvise umuntu yaramukorera ko bamuzanye ngaha aca bibujumba aje kumukiza amarehozo basanga bamaze kumwica ujya Ndakoze yarakije abantu benshi cyane abahutu benshi urumva yari muganwa ujya muganwa hari abahutu benshi yakijije Ndakoze Andre Micombere ikintu yakoze yatanguye gukura abantu bose barabaganwa mwambo tari yashizeho Ndakoze rero ko yaramaze kuronka amafaranga cyaje kubi Bujumbura iyi nzo cyayisiga ngaha abantu bakora muri OTB Indakoma à l'époque nibo baciye baza kuyipanga don de Rwanda umwe yitwaga Kuba ubundi nawe yitwa Aimable abo rero 72 nibo baca bafasha abatutsi kubereka ingene baboha abantu babwira bahira ishinge bagaca batsiba imigozi bagaca ariyo babohesha bagaca manuka ngaha rero babusha kamwe bita ngo ni uwindege bavyisa ngo kudunuza mugiye kuraba ama chefs de commune et des zones gushika muri 72 baciye bayahindura soit barimuka aho hantu soit bahindura amazina. Je vous donne l'exemple ngaha yitwa commune Gitandu hariya tuvuye yitwa commune Muramba hariho hari imwaro yitwa commune Makamba mugabo baciye bagihindura amazina parce que uhasanga ama fausse commune henshi c'est le constat tumaze kubona. Alors ici muri Kinogo on y a trouvé 424 restes humains. Aba bantu ntidushobora kumenya origine yabo sabo ngaha gusa kuko à l'époque Gitandu c'était le centre névralgique de Bururi. En fait ukuye munuze abantu benshi baba fonctionnaires bakura hariya muri commune Muramba donc comprenez Mugamba babazana ngaha abantu bakura hariya bamwe muri ahaza Gitanga babazana ngaha bakabashikiza hajya ndaza kubereka hariya gasho niho babikira bahegeye kubica bagaca bafata bya biziriko bari babohesheje bakabishira au niveau des chevilles bagaca bakwega gushira muri Kinogo. Donc ikinogo nico bakwemwe isigarira 424. Derrière vous hariho ikinogo kuri ryanzu igihe bariko barayubaka on a trouvé des restes humains baca bafukirako baca bandanya bubaka mugabo kubera byameze kumenyekana la maison a été abandonnée. C'est une maison qui appartient à un certain ancien ministre de la Défense Nkurunziza Fred. Ici c'était le bureau communal do Gitandu ako karagasho kasho communal wewe c'est là où on mettait les gens ukaguma wibaza ngo umuntu wawe ari ngaha naho baramaze kumutransfera cyangwa baramaze kumukubita inyuno baramaze kumujana mugabo bakaguma bakubesha ngo ari ngaha ukaguma wa provision hari n'igihe bagutuma amahera ngo muzanire yo kugura agatabi canke inzoga kandi yamaze kugenda baramaze kumwisha. C'est juste vous montrer amashuri kuva ngaho muri nyuma ni fondation yari ishuri iri en nu donc yaza gutya igakibandanya gushika hariya hepfo hari imika gushika hariya hepfo muri Karatusi. Donc c'est lui qui nous raconte l'histoire yitwa Burahugwa Justin un rescapé. Il est encore en vie aracakora. Yatubariye ko ngaha hari muri 6e naho niho yiga. Abasoda baraje barakikuza ngaha hose baca binjira amashuri yose barondera abana b'abahutu. Donc bakabaraba abo babonye par le faciès bagaca babwira bati sohoka
hama bo batabonye nabo baca babwira mu ishuri ati nimutubwira abahutu batangwa kudenosanya. Hanyuma rero ngaha muri 6e uwo mwana yitwa il avait 16 ans, yitwa Burahugwa Justin, il est encore en vie. Baramwihendako. Mugwa umwe amubwira avuga ati ujya n'umuhutu. Abandi bagenzi biwe batutsi ati ujya n'umututsi. Abasoda bacamukura imbere bapito mu kibanza yicayemwo, bamushira imbere kuri tableau. Bamwambura impuzu, batangwa kumuraba imbavu, batangwa kumuraba amamole, batangwa kumuraba mu gwicariro, bamuraba n'imibanga kugira ngo barabe ko iyo bari umuhutu. Bamushize kubaho ameze gutya. No bariko baramu observa. Hama barabura réellement ico bamuraba no muntu karabura ko iyo bari umuhutu cyangwa umututsi. Bamuwagije acavuga ati jewe ndumututsi. Umututsi w'umuki. Bati je ndumututsi w'abahinda. Kubera abo bagenzi biwe n'ababanyi barabahinda. Abo basoda babiri bacamwe ati ambara impuzu zawe mwene mama genda wicare. Mugurumva yarazi cyarico. Bon, ahejeje acagira ubwoba mugabo baca batangura bahejeje gusora abana, baca batangura ngo kwigisha abanyeshuri ko atabana b'abahutu bazosubira mu ishuri, ko kibujije ko abahutu basubira mu ishuri. Abo bana rero muri primaire kuko bari bagoye bazana bijya bifuko by'ibibaro bakarundamo bagaca bashira mu modoka pour une destination inconnue, nta uzi bagiye. Donc ni un lieu de mémoire kuko gushikuno musi mu bucukuzi tumaze kugira nta yindi shuri twabonye baje gutora abana bo muri primaire. Umva c'était kuva mu wa mbere gushika mu windwi, ahinyuma yanyu hari mu windwi hari muri 6e. Tous les enfants bashoboye kumenya nta uvuga ngo bose b'abahutu, abo bashoboye kwidentifier ont été emportés dans les sacs hama baca bajana pour une destination inconnue. Aha hitwa Mutangaro. Ni shuri qui appartenait à l'église anglicane. Hanyuma abana abanyeshuri abarimu nabo ils avaient été emportés par les mêmes militaires. Nsunyuma gatoya certains enfants y'abatutsi bari bazi ko hazoza kuba attaque. Bari babwiye abana b'abanyeshuri b'abahutu barabwira ati kuwa kane c'était la date du 18 mai, kuwa kane ntimuzoze kuko bazaza gutora abana b'abahutu. Donc c'était bien connu. Là peut-être c'est une accusation gratuite. Bavuga ko byagirwa n'umunyarwanda yigisha mu indwi. Mu matoza tumaze kubona ahantu habaye ubwicanyi bukabije muri Bururi, il y avait la présence des Rwandais réfugiés. Donc voilà la petite histoire. Abanyarwanda bahunze en 59 babatutsi précisément bashitse ino i Burundi, bashitse babwira abatutsi y'Urundi ati muri ikingira ntimuze mube nkuko twe twabaye i Rwanda. Ni naho benshi bavuga yuko en fait le virus de l'ethnisme mu batutsi Burundi yavuye mu batutsi b'i Rwanda. Donc niho twaronse témoignage vraiment original atandi twabwaye yuve mu Burundi aho mu gasho aha mu kubica baraza bagacana ibintu bidegaja umwotsi mwinshi kugira ngo aba prisonniers bapfireyo. Dobe etufe n'intuze na n'umwotsi. Hanyuma abandi bagaca babica bagacaza kubatare mu fosse commune nga donc bagasho kara. Aha turi bahita Kazira Mihunda. Kazira Mihunda ubwa mbere ni kubera hariho ibyatsi by'amahwa byitwa uruzira bihanda cyane ndetse umuntu aziraniza biguhanze haraza kwabashira. Turi nko ku metero 15 z'uruzi Siguvyaye. Rero tugarutse ngaha 72 abantu bicwa mu minsi ya mbere batagwa muri uruzi Siguvyaye. Hanyuma kubera batawe ari benshi uruzi ruraziba ntigwashobora gutemba, baca bahitanira abanyororo bimba ibinogo murabona ni bitatu, iki na kijya na kiriya ki hari inyuma hajya mu biti. Nivyo baci batangwa gutamwo abantu inyuma yuko babonye ko batobaza barabata mu ruzi kubera guzuye. Hanyuma rero bamaze kubata ngaha ibinogo byimbwa bwa mbere n'abanyororo no bavyimbye, hama aha bazanwa n'imodoka amabeni
n'abayatwara barazwi nsibite ko bavugira ngaha kuko ibarabara ryari ngaha hepfo gatoya turikeka ko ariho hatawe abanyeshuri b'Ikiremba umuyobozi yabatwara yitwa Stogen mu Suèdois mu gitabo ciwe yanditse yavuze ko abanyeshuri bo ngaha nako b'Ikiremba hatwawe abanyeshuri 127 bakaba batwawe mu mice ibiri umuce wa mbere bawutwaye itariki 20 uwundi muce bawutwaye itariki 23 igituma tuvyimvira ni kubera iki mu mpuzu twasanze ngaha musanga harimo impuzu zisa n'ama uniforme zera zirabura nyinshi nico gituma twatwira kuko ico tuzi cyo babazanye ngaha abo banyeshuri bakaba bazanywe n'abasoda kuko babasanze ku ishuri hanyuma uwase umwe mu bacamanza bahajya ku Muzenga yitwa Muzenga no kuvuga commune Bururi niwe yari afise liste akaza gasoma hama abasoda nabo bagaca babaterera mu modoka baca batwara no ngaha tukaba twakuyemwo abantu 623 kikaba cyabonetse hirya yejo yindi nyuma ndasunika byashe nkuko muri Severe bavyemeza abantu ngo ntibatawe mu binogo rusangi gusa ngo hari n'abandi batazokwigera bamenyekana igitigiri cabo batawe mu nzuzi no mu mashamba bajya dukura mu fosse commune bobo umuntu ashobora guharura a partir de tibiati n'aba twizumye muga batembanywe n'uruzi ntabo tuzigira tumenya exactement le nombre yabo muri ivyo bikorwa vyo mu Severe ngo barahura n'intambamyi zitandukanye iyo turiko turakora ico gikorwa intambamyi ziriho zikomeye intambamyi za mbere zihari nuko benshi mu babikoze canke mu babibonye bamaze kushengera iyo ni intambamyi ya mbere ubu dusigara turonka abantu bakebake intambamyi ya kabiri nuko nk'ibinogo ubu bisigaye ntivyoroshe kuronka kuko murabona abantu baba bafise ikintu bashaka ikimenyetso bashaka kurabirako ugasanga niba cyari nk'igiti baragitemye ugasanga niba yari nk'inzu yari yegereye aho hantu yaramaze gusambuka canke naho hakabaho abandi bantu batujuragiza usanga kenshi ari abantu babona umenga ntibikenewe ko ivyo bintu biboneka babona umenga bije kubagiriza kuko bamwe muri bo hari abari bafise amabanga hano mu makomine turiko turakoreramwo hari abari bafise kumbure abavyeyi bavuga bati ntitwovuga ko tuhazi kubera abavyeyi bacu bashaka kuba barakora muri aya makomine ugasanga nazo izo zindi ntambamyi hari izindi ntambamyi abantu batega ubwoba ugasanga abantu bariko batega ubwoba bababwira ngo ntibaje kwimaramaza ngo baje kuhatwereka kugira ngo dushobore kuronka ivyo bisigarira izo ni ntambamyi zo kuronka ibisigarira ariko hari n'intambamyi zo kumenya ukuri kuko hariho nk'abantu barabibonye nabo bagatega ubwoba ugasanga kugira ngo tuvugane turinda kubarungika mu yindi komine bakafata ikinga canke ipikipiki canke tukara ubundi buryo tukabumviriza mu yindi komine abandi nabo bakora ngaha mu makomine atandukanye kuko baracariho nk'abapolisi hariho abari abacamanza bakabihakana koko bagatagati bakavuga ko ivyo bintu batabizi ndetse bakavuga ko atari umuntu bigeze babona apfa ngaha mumva izo ni intambamyi zikomakomeye dushobora kuronka ariko rero ntitwokwibagira intambamyi zo gushika aho hantu kuko henshi ni ahantu hagoye gushika nkaho kuri sigu vyaye aho bita Kaziramihunda kugira ngo ushikeho ni mu ishamba aho murumva ko haba inzoka ndetse turamaze abariko barimba baramaze guhura n'inzoka kabiri aho bataba bazibonye ku buryo zishobora kuba kutugirira nabi mumva ko nizo ari intambamyi zindi zituma akazi katoroha aho ntisinavuze imvura hari igihe twimba twamaze turiko twifuka amahema kuko imvura murabona yo mu kwezi kwandamukiza ko iba ari nyinshi mu ntara ya Bururi rero byose hamwe ibinogo rusange vyahavuye bikaba vyavuyemwo abantu barenga 2,000 nkuko Petero Karaveri Ndayicariye arongoye umugwi Severe abivuga ibyo twashitse ko muri aya mayinga 6 bikuru ni ibi muri komine ya Bururi
twateguye ibinogo 6 nibyo tumaze gutegura vyavuyemwo ibisigarira by'abishwe 1460. abo bavuye muri Muzenga wa Rwankona aha turi Imugozi Gisuru ya kabiri aho benshi bita ku Irohero, Kazirami Hunda kuruzi Siguvyaye, Kiganda muri Gasanda hamwe no ku Munini. Muri komine Vyanda tumaze gukura mu binogo abishwe 66. Twatoye Igitsiro, Inyamitore n'imishiha muri Gihinga. Abaturukino aya mazina barayazi. Muri komine Songa umubisebe umaze gufurura ikinogo kimwe cavuyemo ibisigarira by'abishwe 276. abo batowe Irukoma ahitwa Muheka. Muri komine Matana tumaze guhatora ibinogo 2 vyavuyemo ibisigarira by'abishwe 309. abo bavuye ahitwa Gitandu n'ahitwa Butezi. Muri komine ya Rutovu umubiseveri umaze kwatora ibisigarira by'abishwe 493 batowe muri Muzenga ya Rutovu, Mutangaro, Munyinya ahitwa Kagimbu na Muhweza. Muri komine ya Mugamba hamaze gutorwa ibinogo 2 vyavuyemo ibisigarira by'abishwe 403. abo bavuye mu Vyuya n'Imbota. Ivyo bitigiri byose tubiteranije uno munsi bivyara 2,790, tutibagiye banyakubahwa abatawe mu nzuzi no mu mashamba bagasangukirayo. Mu gisabisho co gusabira abitavye Imana bahitanywe n'ubwo gwimo bwo mu 1972, Seth Ndayirukiye umwepiskopi w'ishengero Anglikane Diocese Matana yasavye ko hoba umwaka w'amahoro n'ikigongwe. Kuri uyu munsi n'umunsi wo gusaba Imana ibyabaye muri iki gihugu cacu ntibize bisubiye kubaho. N'umunsi wo gusenga dusengera abantu benshi bagifise umubabaro n'ibikomere mu mutima byanse gukira n'amagomba bagize kubera babo bapfuye kugira ngo Imana ibagendere. N'umunsi wo gusaba Umukama agashoboza abarongozi b'igihugu muri leta nkozi, leta mvyeyi, leta nsenzi, kugira ngo haze habeho umwaka w'ikigongwe wo gusubiza hamwe, wo guhariranira, kuko twabuze ntibazogaruka. Ariko twebwe tukiri uyu munsi turafise icyo dushobora gukora kugira ngo tugarukane ibyizigiro, ntituze turage abacu kwihora nka Dawidi yihora bamugiriye nabi, ariko tuze turage abacu urukundo, imbabazi, kurekuriranira, kugenderanira, kubaka igihugu cacu, hanyuma tuze dushobore kuzoja kuvuga ubwo butumwa bukomeye no mu bindi bihugu. Umushikiranganji wo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba Alain Tribert Mutabazi yari yaserukiye leta y'u Burundi muri ivyo bikorwa, yatumiriye abarundi gutanga amakuru ku bagize umugwi Sévère, agira ko agabisha abashaka guhungabanya ibikorwa vy'uyo mugwi kuko ngo atamahoro ashoboka mu Burundi ukuri kutagiye ahabona. Hari abarundi bagifise ubwoba, hari abarundi bagitera ubwoba abandi,
bakabaraba igitsure ngo ntimumenye ibanga. Aha mu ntara ya Bururi hari ibinogo byatawemo abishwe mutarabwira uyu mugwi. Leta y'u Burundi yaje kubararikira terera mwese tanga inkuru niho inkingi z'amahoro no kunywana mu Burundi zokomera. Imyaka yo guterana ubwoba yararenganye. Abarundi twese dukwiye kuva ubuzimu tukaja ubuntu. Imyaka yo kugayana no kugaya abo dusangiye igihugu yararenganye. Abarundi twese turangana imbere y'amategeko. Tubake amahoro atavangura. Twese twumve kandi tutegeye ko igihugu ari ingabire y'Imana, impetso iduhetse twese atawanja wangura. Dukunde igihugu, tugikundishe abana bacu igihugu n'abakivukamo. Banyakubahwa mwese mwitavye igisabisho. Uri mu bisevere, uri mu bikorwa by'amahoro, uri mu butumwa buhambaye buzokiza igihugu n'abarundi bifuza amahoro. Ubutumwa bwa severe si ubwo kuzura akaboze nk'uko abatari bake bavyibaza. Ubutumwa bwa severe ni ubwo kubohora abakorewe amabi, abayakoze ndetse n'imiryango yose. Ubutumwa bwa severe si ubwo gufunga canke gufungisha abakoze ubwicanyi. Severe yongera ukuri kuzofasha abarundi kunywana bazi ibyabaye n'ababikoze. Ntidushobora gukira tutamenye ibyo turwaye n'aho turwaye ahariho. Umugwi severe ni nk'umuganga yutura igihugu. Nta mahoro ashoboka mu gihugu tugendera hejuru y'ibinogo byatawemo bene wacu, ibinogo byatawemo inzirakarengane. Mwomenya ko naho abagize umugwi severe bemeza ko batashoboye kuronka ibinogo rusangi vyose biri mu ntara ya Bururi, uwo mugwi wasozereye vy'imfatakibanza ibikorwa muri iyo ntara.